Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 haravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosenga data mu mpemu no mukuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Dusangire ijambo rivuga ngo guhimbaza Imana. Dusomye aya majambo y'Imana muratahura neza yuko abantu Imana ikeneye sabakozi b'Imana canke abavuga butumwa canke abavugishwa, ariko umuntu wa mbere ikeneye n'umuntu himbaza mu mpemu no mukuri. Murumva rero ikiraje ishinga Imana nukironka abantu benshi bayihimbaza mu mpemu no mukuri. Burya nitwahimbaza neza mu mpemu no mukuri niho tuzohinduka abakozi b'Imana beza babikora mukuri no mu mpemu. Kandi burya umuntu akunda Imana arashitse ubugombe bwayo. Rero ubugombe bw'Imana nubu bwo kuyihimbaza mukuri no mu mpemu. Mariya niwe yabitoye. Muribuka Mariya na Marita Yesu abagendeye. Mariya kubera yakunda Yesu cyane yaciye agenda yicara ku birenge vyiwe amuhimbaza yongera yumva ivyo avuga. Ariko Marita we yitwararitse ivyo kubazimana, ntiyamenye ico Yesu agomba kuruta ibindi, acaja kwitwararika kuzimana abashitsi, ariko ntiyashira umutima ku bugombe bwa Yesu. Mariya wewe yarabitoye ashira umutima ku bugombe bwa Yesu. Nawe ntuhushe ubugombe bw'Imana. Ico Imana ikugomba ko no kuyishima, kuyihimbaza mukuri no mu mpemu. Kandi abayihimbaza mukuri no mu mpemu biragaragaza n'urukundo bayifitiye. Burya kugira ngo wipime kukunda Imana vy'ukuri uzoraba umwanya uyiha uyihimbaza, uraba umwanya uyiha kugira ngo wumvirize amajambo ava mu kanwa kayo, niho uzomenya ngo ndakunda Imana vy'ukuri. Kandi umuntu ukunda niworeka kuba imbere yiwe kenshi kugira umushime, kubera ivyiza yagukoreye, kugira ngo wumvirize n'amajambo akubwira, niworeka kuba imbere yiwe. Rero kuba imbere y'Imana kwacu kuzogaragaza ko tuyikunda vy'ukuri, uko tuyihimbaza, uko tuyiha icubahiro, uko tuyishima uko bukeye uko bwije, bizogaragaza ko tuyikunda. Kandi inkundira ndabibutse yuko burya ikintu ca mbere Imana yaturemeye sivuga butumwa canke ibindi bikorwa bitandukanye, yaturemeye kuyishima, kuyihimbaza mukuri no mu mpemu, ibindi vyose bigaca bikurikira. Kandi rero ivyo nitwabikora n'amahanga tuzoyakorera, abantu tubakorere ibikwiriye nibibereye, tubaha amajambo y'ukuri azobakiza akababohora, nitwashira imbere kuyihimbaza mukuri no mu mpemu. Imana ibahezagire.